Of course, ni Sida Silva turi kumwe na Francis aso gutwara higanwa rya Primusic uno mwaka. Reka tumuramutse ndetse tunamukeza. Francis, ndakuramukije. Mahoro cyane. Meze neza. Ndashima. Turanagukeje. Murakoze cyane. Imbere yuko novuga tugenda mu biganiro nyezi na usanzwe uri umukristo, imisago na 30 dusengere gato. Turagushimiye data ko wabanye natwe, turagushimiye ko urumwizigirwa, turagushimiye ko udukunda, urukundo ataca rufatiye ko urukundo wadukunze, warudukunze imbere yuko isi n'ijuru bishigwaho. Turagushimiye kuri kano kanya, turagushimiye kuri kumwe natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Nta byinshi tuza kuvuga cyane, tuza kuhagarara ku bintu bitatu gusa kuko bayo yiwe tuzoyigaruka ko miganiro ciyaguwe no gukoresha umwanya. Navuze ko tumukejeje kuba yaratwaye Primusic. Wari uvyiteze cyane. Mbo sinovuga ko nari ndavyiteze kubera ko twari kumwe n'abantu b'abanyempano bakomeye, ariko ico nakoze gusa narakoze kandi ndizera kandi bica biraba Imana irabikora. Comment zarabaye nyinshi ati Primusic biciye mu kinyobwa Primus itashe mu bakizwa. Ico kintu wewe wacakire gute cyangwa kivuga ko iki? Nibaza yuko ivyo bavuze atari byo vyabaye kubera ko si Primusic biciye mu kinyobwa Primus yatashe nga n'amafaranga. N'amafaranga yaje biciye abantu kandi benshi baratanga ati none Francis numukizwa ati mugabo yaririmbye indirimbo fudo twa majambo y'urukundo ati eske iki kintu bigenda gute wiyumvire kwanza kurimba muri demi final na final indirimbo fudo twa vyakujemwo gute? Niko yari bisanzwe kubera ko namandaziririmba no mu mariage yo ngiye ndaririmba indirimbo z'urukundo. Mariage sanzwe ririmba n'umuntu agukeneye kandi urashobora kugenda karimba nibisanzwe. Nkora Karaoke ya mariage kandi mpora ndimba indirimbo z'urukundo donc bisanzwe. Ikibi gusa no kurimba ibintu biri kubiri n'akaranga canke imico y'igihugu, ivyo nivyo ntoririmba canke ibintu birimo urukoza soni, ariko kurimba urukundo nibaza ko nka jewe nta kibi ndabibona. Abashaka kunyoka ati none umukizwa aja mu bintu nk'ibi gute ko bariko bamamaza ikinyobwa Primus, ubwiye kuba brand ambassador mwaka wose wa Primus ati eske azoyipostinga azoyikorako canke bizogenda gute? Mbona kuvuga objective yari yanjanye yari yo gupromotinga Primus, yari yo kuririmba hama nkahiganwa hama bakama amafaranga. Hama ikindi naco ibintu by'ubu brand ambassador nibaza yuko nta bubizi bwezu kubera ko ivyo ni Brarudi ibidesida, jewe ndabidesida nabo babivuze nta ruhara ntavyo bazi ko bitoba, ariko nibaza yuko nk'akaroro je nize ibintu byo guhingura, nize technologie des industries agroalimentaires, none ngiye gukora muri Brarudi nkanahingura n'ikiyeri izo hari bibi. Hariho n'abakizwa bakora hariya ivyo nanyumva je niko navuga nivyo nize narize guhingura ikiyeri kandi uragihingura nisa nogenda gukorayo cyo bari cyane bakunze muko muravyumva. Uno musi mugabo kugira brand ambassador wa Primus nibisanzwe ni sawa wowe postinga uyifise nibaza yuko bizomenyekana niyo vya biramutse bibaye. Oya ntawo uvuga ngo biramutse bibaye reka turindire kandi biraba. Navuze tugukeze yaje miliyoni 30 simake. Benshi baravuze ati abantu batwaye Primusic twace tuwabura cyane muri game kuririmba. Mbega Francis wewe target igiye kubiyaye? Ojewe music n'ubuzima bwanje, music n'ubuzima bwanje nkuko nari ndabikora ntarayaronka niko nzogoma mbandanya ntarayaronka. Donc 30 millions siyo yotuma nca n'ubumenga nashitse kuko 30 millions ni make cyane bifatanye bivanye n'igicapo cyangwa ivyo nshaka gushikako. So 30 millions uvuga ngo ni nk'umutahe ndose kugira ngo uvyare ibindi bicapo ngiye gushikako. Donc rero hamwe no cyanjyamira kuri 30 millions ucumenga nyabangaragaje ko ndi umuntu muto cyane. Amafaranga menshi warumaze gukora kuri carimwe wayadonke TikTok yarangaye Chas na ibwarenze umuriyoni kwere. Umuriyoni ku miliyoni 30 mwagejeje rasinziriye. Narasinziriye narasinziriye. Yagatiro karaje ku miliyoni 30 ariko kandi challenge namye mbona abatari bake canke benshi ugasanga twaragutoye ati watwibagiye iki izo challenge uramaze guhura nazo abantu nkabo twaragutoye ngo atangwe kutwibagira ati mbega gute none? Mbo
ivyo ntibibura ababivuga ariko nabo nyene nubwo babivuga barabizi abantu benshi je tuzinanye barabizi mfise umutima uri hasi utekanye sindi mu bantu bahindurwa n'ibihe oya nguma nibuka iyo Imana yankuye nguma nibuka aho navuye bigatuma nca bugufi kuko nzi ko byose birashoboka ariko ku bantu bagutoye akajambo babwira abantu bantoye Imana ikomeze kubahezagira ukomeze kunshigikira nimuzoba desu vraiment kandi ndashima akigoro kanyu ndashima ukwitanga kwanyu no kuri si ivy'imfa gusa sifise ukuntu no bashimira bihwanye n'ivyo mwakoze ariko nzoza ndagerageza kubashimira uko nzobishoboka je ndemeza kuzi kuririmba cyane kuko ndakuzi no utaraja no muri Primusic ari indirimbo ufise novugo herukira kindirimbo yitwa Papa Melody nziza indirimbo iryoshe kandi imeze neza mugabe baratangwa aravuga ati ko Francis hari shengero asengera mu ntewe ndavuga ati mugabo nusanzwe ari muri jiri kandi ari asengera ati birashobora kumuha amahigwe menshi izo komantire nyinshi daraciye ku mbuga ngurukana bamenye wowe baza ko ari cyo cyara nagufashije nico cyo bakirimo mu bisanzwe nibaza yuko jiri yarigize n'abantu batatu jiri yarigize n'abantu batatu kandi muri abo batatu umwe niwe navuga ko tutari tuzinanye ariko abandi babiri twari tuzinanye kuko bose twamenyaniye muri Primusic twahuriye muri Primusic 2019 araba juriste nka kujya nyene donc rero hajya ntihasubira gukora ibintu by'ubugenzi ntashobora gukora ibintu by'ubugenzi Primusic barafise ibyo bakorera ko barafise ibyo bafatirako ku buryo bigoye ko jewe no mpanga umugambi ngo nakori ngo bikaca bumva ngo bishoboka ngo kugira ngo twapanze imigambi bijya gusa n'ibintu abantu bavuga bien sûr dusengera hamwe muga ntibisigura ko tuca twiba abantu bishobora ko tuca tugenda guhonyanga agateka kabanje cyangwa kwiba abantu ngo niko dusengera hamwe aho ivyo twoba dusenga byo bitari byo ariko twebwe ntitwagiye sinagiye muri Primusic kugira ngo niba abantu nagiye muri Primusic kugira ngo niganwe Imana ibikunze bigende neza unamusa twaye Primusic niriye hindi higanwa uraba uretse mu Burundi no hanze uvuga ati naryo jewe nka Francis ndarikeneye bobo hasigaye amahiganwa nyene yo mu mahanga mpuza makungu ijyahura uvuga ati ni naritora vrema indoto zanje ni buri bice 50% bizoba ariko biragenda nta higanwa na rimwe rihari notora nkacashika ku ndoto yanjye ariko basi uvuga ati iri ni narashika ko basi ndobabona ko ari ntamwe ndiko ndatera ni turatanguye Primusic hari ama The Voice American Got Talent cyane ajyayo mu Bwongereza antoka nibonye kuri ziriya stage ko cyo bari ikintu cyiza cyane hari abantu benshi kumva ko namenye bavuze ati itashi wacu ngo ikarusa abandi ati yaseruka intara ya Bujumbura umuco uri he ngaho bo musanze jewe sanze mvuka mu ntara ya Karusi navuga abantu b'Ikarusi barafise heza kuvuga yuko itashi kazi ko niyo kandi no muri 2019 nari naserukiye intara ya Karusi ubu nawe waserukiye Ikarusi bagiyeyo ni mu Rwanda amacha serukira Bujumbura ubu waserukiye Bujumbura kubera iki guserukira Bujumbura utaserukiye Karusi kandi Bujumbura kubera ko Ikarusi bahaciye jewe ndi mu Rwanda ni nayo mpamvu Francis hajya ari mu muryango w'abana bangahe famille yawe yose n'abantu bangahe famille yacu turabana ndwi muri abana ndwi ugira kangahe jengira kabiri ugira kabiri usanzwe ukora iki mu buzima busanzwe mu buzima busanzwe nahora niga urahejeje nabwiye yuko Nize technologie des industries agroalimentaires narabandanije kuri lumière nutrition nyuma ndabanza ndabihagarika ulo mama nariko ndakora umuziki nariko ndakora uturaka nyene twa hato na hato kugira ngo umuntu arabe ko asubira guhaguruka uganda ariko no subira no kwishure ako ndizera ko ubu ibintu ashaka kugenda neza ibikorwa bikabandanya neza sanze n'utundi tu business nyene nazi ko abahungu umutumwa dutigite nyene dupambana cyane cyane twe tuba twavuye ruguru nanje navuye ruguru tutaji no gutwe twaje gupambana of course Francis kumbure ni no mwijoro ariko kandi tuzoronka umwanya wiyaguye inyuma yaho kugira ngo tuyagere kuri project burya indirimbo yawe ya mbere upanga kunshiraho ryari bitarenze ryari indirimbo yanje inyuma yo gutwara Primusic nibaza yuko ni nk'umundwi zibiri indirimbo yawe tuzoyibona cyane kwe ibikorwa murabibona kabisa ibikorwa byari bihari kwanza indirimbo zari zihari nyinshi gusa urumva bizoca binyorohera ubu kuzikorera ama clip ndazandika mariage hama cyo tubwira atugushimire ogira akajambo wabwira bariko baradukwirikirana
ndabashimiye cyane Imana ikomeze kubahezagira mukomeze kugubwa neza ego hama muce mugira subscribe Yes. na like kuri ino TV ego Imana ikomeze kubahezagira nawe tugushimire tugukengurukira waduhaye kano kanya hama Imana ikuje imbere muri byose na hose murakoze cyane